equipe yitwa Real Madrid iri kiravugwamo mu makuru uvuga ngo atari make tuba tunahera wanashaka kuri no nkunu uvuga ngo uyu witwa Xabi Alonso hano uvuga ku munsi weje karakoresha umunyerezo canke imyemezo yiwe ya kabiri yitegura kiri gikombe uvuga ngo c'imigwi aho vyagaragaye ko bamwe mu bakino uvuga ngo batandukanye base kuba bahari abitwa ba Rodrigo niho bari abitwa ba Eder Militao abatandukanye bose no uvuga ngo niho bari basanga ariko ariho bari nivyo turiko turababwira kuno munsi ariko turashaka turagaruka ko uwitwa Xabi Alonso kuno munsi inyuma yo gukoresha imyimenyerezo akabona yuko yoba akeneye abakinyi kuno munsi hari abakinyi uvuga ngo Real Madrid ngo bayifuza ariko kuno munsi byamaze kumenyeka ngo irakeneye umukinyi wo kuri attaque ukareka bikeneye n'umukinyi uvuga ngo nawe asaba kina hagati mu kibuga ndavuga ngo muri mediane uno munsi cyo twuba tubanze tuba tunabijako eske Real Madrid no munsi abakinyi uvuga yari Ifise abifise kuno munsi n'imbere abakinyi bikeneye cyane bora abakinyi bahe eske kuno munsi reka tunahere kuri RNG ni hano equipe de Madrid bwana Arani iri kiragaragaza ko yabakoresha imyemezo mugaro nako ngo muri defense bana kumengo bintu bimeze neza ariko nkuko ibinyamakuru bizi kuba bicengetera bikaraba amakuru bakaravugwa ngo basanzwe witwa Xabi Alonso ngo hari amarema yo bayifuza ashaka kuzoda ko karasaba witwa Florentino Perez mbe kuno munsi ko bamaze kuvuga ngo Real Madrid akeneye umukinyi hagati mu kibuga igakera ko n'umukinyi uvuga ngo wo kuri attaque kubwa muri equipe de Madrid izo rema zibiri zizo bikeneye kubwawe canke Xabi Alonso nawe harana ariko arashobora kuba yifuza abakinyi mu kibanza atari ico abereye nibaza ko Real Madrid kuba bari barifuza abakinyi batandukanye icambere cyo n'umugwi ushaka gusubira kwiyubaka hasi hejuru gusubira kwiyubaka mu buryo bushoboka bwihuse cyane bivanye nuko n'umugwi tubonye wereka intege nke muri uno mwaka w'inkino turangije wanashaka ku mpande zitandukanye ndavuga cyane muri defense niho hashoboye kuba hagaragara cyane yuko bikenewe cyane ko bubaka ariko kandi no hagati mu kibuga urabona ko uwo bita Luka Modric yagiye kandi ku rundi ruhande abakinyi bamwe condition physique nzari zimeze neza wabona yuko novuga ku ruhande guno mugwi wa Real Madrid barakeneye kubaka cyane ufatiye hagati ugafatira n'inyuma abona ko hari abakinyi bakenewe kanora kuno munsi bakora bikorera ko Dean Huijsen ku munsi weje barashoye kuba bamwerekana ku mugaragaro wacha no bita Trent Alexander-Arnold yagiye gushika izo ni rema zibiri zo muri defense maze kuba aziboneka ariko ni ku rundi ruhande bire ko ravuga cyane ko bakeneye umukinyi wo kuri nimero 3 nabona ko amazina atandukanye agenda avugwa nubwo Kareas yariye Diliwo ita Kareas bisa naho biriko biragorana mugana ko izina ryo bita Grimaldo riracavugwa cyane no mugwi equipe ya Real Madrid ngerageje kuraba ku bakinyi bari bakeneye kuba bogura cyane inyuma cyane niho novuga ko baba inyuma nuvuga inyuma ku mpande zimeze gute kuri nimero kangahe hagati muri defense muri axe canke tuvuye ku mpande z'ikibuga impande zose kuko uravye kuri nimero 2 no musi wo bita Lucas Vazquez umusaruro karatanga si mwiza wanashaka numwe mu bariko barasohoka ubona we sindanamukere ko namubona muri equipe uyu murongo arashobora gukina navuga muri Mondial de Club mugabo inyuma ya Mondial de Club nta uzi yuko ashobora kwandaniza muri equipe ya Madrid ni meshi cyane kubona ko bita Lucas Vazquez ashobora kuba yosohoka mu mwaka uza ntumone muri no equipe byari bikenewe cyane ko haboneka umukinyi w'umusubirizi washobora kuba yoza gakora vyiza barashaka gusumba n'ivyo yakora uno munsi wo bita Lucas Vazquez havuye Dani Carvajal aza kubasigara mugabo Carvajal nawe nyine uravye urugero rw'uno munsi n'umukinya amazi cyambere umwaka wose ari mu mvune kandi uravye novuga ukaraba n'igihe agiriyemo imvune n'igihe kibi imyaka irekira mujana n'umukinya ubona ko utuhava umwizerera muri sezo 2 cyangwa 3 ziri imbere umukinya ubona ko navuga ko nawe akeneye umuntu aza kuba musubirira uwo bita Dani Carvajal nubwo navuga ko yatanguye imyimenyerezo kandi ashobora kuba atangura na sezikurikira ari physically fit sinoza ko ari umukinyi aza kuba aba plan A canke umukinyi aza kuba akoreshwa aba umukinyi akoreshwa ubwa mbere imbere yabo bose hanyuma hakaza kuza plan B mu gihe vyanse ubona ko wo bita Dani Carvajal ari hajya akora hall nk'iyo bita Luka Modric ariko arakora kuko nako uno mwaka sinzi ko babibonye Luka Modric niya kinishijwe cyane nk'umukinyi
plan A canke umukinyi atangura mu kibuga yari umukinyi w'umuramplasa mu gihe abandi bakinyi uva bata mu kibuga. Modric twamubonye aza yinjira mu nkino zitandukanye yinjiye asubirira mutanga 30 canke 40 arabona ko vyamaze kunanirana bikenewe n'ubwo wa mukinyi ari très expérimenté wo bitaruka Modric bamuzana aza ko rero no kuri Carvajal no munsi ku nimero 2 tugiye kuba tumubona bamukinisha novuga nk'umukinyi plan B mu gihe Trent Alexander-Arnold bisaba yuko novuga vyanse hariya cabazana uwo bita Dani Carvajal kuri nimero 2 ho atakibazo kiyari ko no munsi kuri nimero 2 byari bikenewe ko biyubaka barabikoze nuko gusa batarazi officializa ariko bita ubundi n'umunsi niho bivuga ko ashaka kuba bamwerekana ikibiriraho witwa Trent Alexander-Arnold ku munsi wa kane gusa ni kibazo cy'umwanya gusa wo bita Trent Alexander-Arnold akemezwa nk'umukinyi wa Real Madrid nibaza ko uyu n'umukinyi mwiza icambere baguze n'umukinyi ashobora kuba yoza gufata kibanza cya nimero 2 neza abantu bahora bidogera cyane wo bita Lucas Vazquez nibaza ko inyishu yabonetse ikibazo kirahavuye muri equipe ya Real Madrid n'umukinyi mwiza twarabibonye muri equipe ya Liverpool imyaka yose yakinyeyo ndetse no mu guserukira igihugu ubwongereza nako n'umukinyi bitumwa ko kandi uvuga ko yama buri munsi atumwa ko no mugwi nibaza ko rero Trent Alexander-Arnold ntibahushije no kuvuga ko ushobora gusanga no vuga umukinyi avuye hano ari mwiza ko agiye ahandi usanga bwa bwiza bwiwe ari umuziko sibwa aje kuba akwereka karorero kari hafi cyane wo bita Eden Hazard kuba kwa equipe yateze bronze rigishirira kinyi habwa amahirwe menshi yo gutwara Ballon d'Or ariko biza kurangira vyase Eden Hazard n'umukinyi umwe nuvuga muri benshi barangije kariyere zabo vyaravuzwe cyane ko batazorangiza badatwaye Ballon d'Or ariko vyarinze birangira atabo batwaye ariko wo bita Eden Hazard urugero yari ariko sinibaza ko Karim Benzema kumutanga gutwara Ballon d'Or sinaza ko bita Luka Modric kumutanga gutwara Ballon d'Or ariko vyarabaye nibaza ko rero no bita Trent Alexander-Arnold twovuga menshi ariko uko dusangwe tumuzi yamaze kwa yerekana aho yahora kina ndetse n'urugero ariko no munsi profile yiwe ni profile mwemera gukina muri equipe ya Real Madrid kandi gatanga vyiza igisigaye gusa no kuraba mbega bimwe twiteze ndije azotwereka canke azotwereka version ya Hazard aza kumera nk'abandi bakintu uva ngo bavuye mu Bwongereza bakaza muri equipe ya Real Madrid Philip Coutinho ava muri equipe ya Liverpool yari umukinyi nimero 10 mwiza cyane ariko agiye kwa equipe ya Barcelona biranga byagenze gute vyaranze nibaza ko rero abo bafite ngo vyanakunze hariye ntaguciriyemwo abakintu uva ngo baciye mu Bwongereza ne bitwa ba Luka Modric bava kwa Tottenham baza kaja muri equipe ya Real Madrid Gareth Bale ukazara bitwa ba Luis Suarez uva muri equipe ya Liverpool ukaja muri equipe ya Barcelona mugandi bakintu uva ngo benshi bavuye mu Bwongereza baje muri equipe ya Espagne birakunda ko birabagora cyane birabagora ariko si buri munsi vyama bibagora ko Courtois yaravuye mu Bwongereza vyarakunze aba Rudiger Antonio Rudiger yaravuye mu Bwongereza vyarakunze Christensen ngo navuga ikimvune zimugiriye nayo noga muri no mwaka urabona ko nawe nyine umwaka wa mbere yinjiye muri equipe ya Barcelona byarakunze uwo bita Pierre-Emerick Aubameyang novuga ko atamaze umwanya munini cyane muri La Liga urabona yuko novuga umwanya muto yamazeyo yarerekanye urugero rwiza baba Eric Garcia muri equipe ya Barcelona ego mu gihe ciwe cambere vyarase nibigorana baramutiza muri za equipe ya Girona ariko no kuno munsi Eric Garcia nimba hariho clé de réussite kwanda ko mugabo Barcelona zimwe muzatumye novuga equipe ya Barcelona bagira kuvyo bagenze kuno mwaka bere byo bita Eric Garcia niwoza kuba umushira ku ruhande nibaza ko sigiye cyose nubwo umukinya avuye mu Bwongereza bimwankira mu gihugu novuga ca Espagne ariko kandi ikindi naco shatse kuvuga sindiko ndimbira cyane icobo wo bita Trent Alexander-Arnold ariko ndiko ndavuga ngo nituje ngaho kutuvuga amajambo menshi cyane tutarabona ibikorwa kuko na Hazard yaravuye muri Chelsea ahaje kuhereza Europa League ariko vyaranze nibaza ko Chelsea yaje gusubira gutwara igikombe ca Champions League Hazard batakiri kumwe nibaza ko rero ibintu tuza kuba tubihagarara ko cyane ariko turavye kuvyo Trent Alexander-Arnold yashobora kuba yerekana muri equipe ya Liverpool ndetse no mu buserukira y'Ubwongereza no mukinyi mwiza Amerika kuba iyo bari karifuzwa na equipe ya Real Madrid hasigare kuraba akazi bive mu majambo bije mu bikorwa nibaza ko Real Madrid yajya baramaze ko bagikemura kuri nimero 2 ku rundi ruhande ni mu mutima wa defense naho nyene na hantu je mbona ko cyane byari bikenewe yuko novuga habaho impinduka zikomeye cyane muri defense muri Ajax equipe ya Real Madrid abakinyi novuga ngo batandukanye Ifise Antonio Rudiger bafise uyu musore David Alaba bafise ba Antonio Rudiger namuvuze bafise uyu musore Raul Asensio Raul Asensio tumuhereye ko n'umukinya duze bivanye nuko Eder Militao yari yavunitse
kandi ikindi yacubiza kuba bikutana nuko nawe na David Alaba atarava mu mvune ariko Raul Asensio niyo avuga ngo tagapfuye ntagakira iyo Del Mitaguma ameze neza nta n'uwari kunamumenye wanashaka Asensio twaguma tumubona hariya kuri bench yicayeyo ariko tutazi icyo ashoboye gukora ariko Del Mitaguma yaravuyeho umwana araza arigaragaza kandi byavuye gute byavuye muri risk wo bita Ancelotti yafashe mugakane sinovuga ko ari risk niyo mukinyi wenyine arasiganye bwa ati yapfuye kuzana abandi ari basanzwe bari nabitwa ba Jesus Varejo nawe Vinicius Varejo nawe so kwizera muri equipe nka Real Madrid naho ba Jacob Ramon ariko nawe urabona ko ntivyashobye kuba bikunda nibaza ko match yiwe ya mbere yo bita Raul Asensio nako ndayikora umusore bazanye kabisa oya kabisa ndavuga ati uyu muntu match yiwe ya mbere ati yasaze assist ko bita Chouameni itsinda ndavuga ati uyu musore katumurindire ati nawe yinjiye nawe ubizi bizako match yiwe ya mbere yinjiranye ubwoba hari imipira imwe yagendaga gahonyura inzoka cyangwa gatanga assist cyangwa agatanga pass ukabona yuko navuga habayemo kujugumira pass yabaye press ariko match imwe ya mbere bisa naho byamunaniye hari ibintu byo kujagaje gukunda yekanye novuga urugero rwiza cyane bita Raul Asensio neza ko hajya uwo bita Eder Militao biranagoye cyane kugira ngo uzohava usubira kubona Eder Militao twaye kibanza Raul Asensio biranagoye ku munsi w'ejo twaranabivuze ko ngaha mu kiganiro bwana Aran turavuga ngo equipe ya Real Madrid iramaze kuba itondeka abakinyi baza kuba batangura muri Ajax basanga witwa Dino Jensen ari umukinyi azoba amutitire muri equipe de Madrid atabwe ikibazo kihari baza kuba bakinana na Raul Asensio Anthony Rudiger Eder Militao David Alaba cyangwa ko bakora kinana nande nako ndagaruka ko naringeze ko bita Eder Militao cyangwa ko bita David Alaba David Alaba ivyo namye mvuga ubuheruka David Alaba nabari igicarabo David aje muri mugano y'abarabu hari muri Saudi Pro League wewe wamaze kumucira inzira yo muri Saudi Pro League Alaba nta bintu byinshi muri Real Madrid baba bakimiteze ego nabe hajya bapartage experience kuko no senior no legend cye muri equipe ya Bayern Munich amaze igihe kitari gito kandi yaje muri equipe ya Real Madrid ameze neza ujya mwaka wa 2024 twara Champions League bari kumwe no mwaka navuga ko yerekanye gwa rugero rwiza twari dusanga tumuzi ko muri equipe ya Bayern ariko uno munsi David Alaba simbona yuko ari umukinyi equipe ya Madrid yoza gwa yizira ko vyinshi cyane mbona ko bita David Alaba uravye ndetse n'abakinyi bakora no munsi Alaba arashaka kuba ariko aratakaza kibanza cyane muri rujya mugore warabonye match yakinye mu misi heze mu gihande yakinye match mbi cyane Alaba yaratuyeretse nyine twaramubonye ndavuga ati David Alaba urimba arimo akina nakunda muri equipe ya Real Madrid ba nimero muri Ajax witwa David Alaba yarimwo uravye ko yari n'umuntu w'umukinyi nuvuga ngo ari n'umupolivar kira kuri gatatu kuko equipe ya Bayern Munich yasangwa akina kuri nimero gatatu ikindi naco David Alaba niwe narindi ko ndiko ndavuga ngo Alaba nta mwanya munini yagifise cyane muri equipe ya Real Madrid abari yakira mu bakinyi basohoka muri equipe urundi ruhande ni Antonio Rudiger Antonio Rudiger nawe nyene simvuze ngo nta mwanya yagifise muri Real Madrid kuko wewe uravye na saison akoze nimba aba defenseur bo muri Ajax bakoze cyane no mwaka Antonio Rudiger arimwo bivanye nuko icambere cyo umwaka watanguye tubona Ajax ya Real Madrid gendera kuri Eder Militao na David Alaba ariko David Alaba agira imvune hakiri kare cyane wanashaka tuza kubona navuga uwo bita Antonio Rudiger ari waza gufata kibanza cha David Alaba akora n'uwo bita Eder Militao ariko twabonye navuga itandukaniro riri hagati ya Dio ya Alaba na Militao n'itandukaniro riri hagati ya Dio ya Militao na Antonio Rudiger burya uravye Dio yari komeye cyane ni Dio ya Militao na Alaba kuko uravye Antonio Rudiger na Militao bisa nko bafise profile imwe bose neza cyane bafise profile imwe na ndemerana nawe ijana kwijana bakoresha inguvu ariko muri Ajax cyane biba bikeneye yuko abamwe wa mukinyi akoresha inguvu na wa mukinyi akoresha ubwenge utwe cyane mind hari Alaba ari fort cyane mentalement gusumba uwo bita Antonio Rudiger ariko nawe Antonio Rudiger ari fort physiquement gusumba David Alaba acha icyo bita complementarity acha icyo bita kuzuzanya ariko mugiye muhuye mwese mukoresha mental mugabo physique ata physique ufise kuri no munsi iyo defense yanyu iraza kuraniko ariko kandi gihe cyose novuga muhuye muri
for physiquement Yeah. ariko mentalement mutari for naho nyene defense yanyu uraza kubagira gute bibagora nico kipe Barcelona ikora yifasha no munsi umwana akiri muto bita Pau Kuba afise mu mutwe cyane gose gusumba physique ariko aza gufashwa na kino gigabo cha Inigo Martinez naco kiri for physiquement ariko kandi ku rundi ruhande naco nyene kirafise mental kimeze neza nibaza ko uwo bita Antonio Rudiger yari yabuze umwanya bivanye nuko Eder Militao bari bamaze kuba bakuza cyane uwo bita David Alaba ariko Alaba amaze kuvamo twabonye navuga ukunanigwa kwa defense equipe ya Real Madrid bice yuko navuga Militao na Rudiger bose ni bamwe ariko kandi ikindi naco Eder Militao aravamo aragenda Antonio Rudiger asigara haje asigara nakorana n'abana Raul Asensio aje wo bita Antonio Rudiger yasiga afise role zibiri cyambere aza gukina nk'umusini yerekeza canke yigisha canke afasha integration wo bita Raul Asensio ariko kindi naco akaza gukora chakije uvuga ngo niwe aza kuba ari kiyongozi muyobozi wa defense muri defense ariko ikindi naco condition physique ni zamwemereye muri zino mpera za saison tubonye bita Antonio Rudiger akira ama match menshi afise amabandage biboneka ko ari umukinyi yarushe akinira novuga ku ma painkillers menshi canke ino miti gabanya ububabare kumutera ibishinge hari uvuze ngo kumutera ibishinge kenshi ariko duhava twumva ko ari dopage ariko ntabwo ari dopage ishinge nka kugiye uri kuramuvu kuri ba Valverde byabaye kuri ba Jude Bellingham ubona ko vuba cyane wanacagiye kubagwa Jude Bellingham dushobora tutamubona inyuma ya Coupe du Monde Club araza kubagwa kuko gafise kuno munsi aravugwa ko ashobora kumara ikingo c'amezi 3 hariya ataboneka mu kibuga ibi byose biko birava ku kuntu unovuga equipe ya Real Madrid abakinyi benshi barakoreshejwe bafise ububabare cyangwa bakina bagwaye bivanye nuko Real Madrid squad yabo ntiyari imeze neza ntabwo yari yagutse ntiyari yagutse byaje gufasha equipe ya Barcelona uno munsi twabonye uwo bita Ronald Araujo agiye mu mvune so kono kwigaragaza cyane ko bita Inigo Martinez kandi bigoye cyane kuzosubira kubona Araujo afata ikibanza ca mbere mugihe Inigo Martinez ameze kujyanye biranagoye cyane twabonye navuga mu mwaka Xavi yarahari defense ya Barcelona yagendera kuko bita Christensen na Araujo yari meze neza cyane kabisa ira defense ku Barcelona ko batumenye Inigo Martinez ego yarahari mugabo nimba hari abakinyi batatu ba mbere bari baho muri equipe ya Barcelona Inigo Martinez yarimo abantu benshi baravuga ngo Inigo Martinez atagibarigina n'icyabereye muri equipe ya Barcelona mu bakiye kenda gusohoka atezo ko ari mu bakinyi ba mbere basohoka ariko ico nayemera kuri Inigo Martinez yarabaye for mental ntivyaje kumukora ko cyane ahubwo we yagujije ibikogwa yirinda amajambo y'abantu bagenda vuga isiela ariko uranako byaje kwa bikunda bateza twa umwanya wo bitarona Araujo tuvyemeranye ariko rene baza ko tukotogaruka muri equipe ya Real Madrid vyari bikerewe cyane yuko novuga equipe ya Real Madrid ija ku isoko ikagura abakinyi bo muri axe central no munsi bazanye Dean Huijsen ni profile nziza bazanye no mukinyi mwiza yigaragaje cyane muri equipe ya AFC bano mu gihugu cy'Ubwongereza wana shaka yatanga gutumwa ko mu guserukira igihugu wa Espagne ataraza muri Real Madrid akiri muri equipe ya Banama ndavyibuka cyane urugero rw'iyo gwaje kuba rugaragara cyane yuko novuga umukinyi amaze kugera ku ntambwe nziza byaje kuba bituma nubwo mutuma ko mu guserukira igihugu nubwo ngo ibi biraza kuba byaje kuba bituma novuga equipe ya Real Madrid yongereza nakarivuga ngo umukinyi atumwe ko mu guserukira igihugu uyu mukinyi birasaba ko tuba serious nanyene ushaka kano kantu umukinyi atarikira kina champion yo muri Espagne arikarakina muri champion y'Ubwongereza naho nyene muri equipe yitwa ko si equipe mbi cyane mugabo equipe risa nuko nyene iri ibayabaye niko twogenda ko turabivuga equipe ya Banama ni equipe navuga ko ntiyagwa ni ibibanza by'imbere oya equipe ya Banama mugabo uravye nimba bagira ama match amwe bagiye bakina meriko sikwikeze hari n'abandi ni equipe yigaragaje wanashaka imbere y'ama equipe akomakomeye uno munsi Milos Kerkeza ikaravugwa cyane muri equipe ya Liverpool akora ararondwa n'imigwi itandukanye yari equipe nuko yari Ifise bano bakinyi ba Justin Kluivert abakinyi bamwita Semenyo umurongo nawe akina kuri kabiri abakinyi ba Dean Huijsen bakuza mwizamu Kepa Arrizabalaga izanya equipe ya Chelsea ariko ukaraba novuga equipe ya Banama yari Ifise abakinyi bakomeye ku mpande zitandukanye harimo amatara yigendera niyo yibere muri equipe ya Banama rero ko Dean Huijsen arifuzwa na equipe ya Real Madrid nibaza ko nta gitangaza nabonyemo kandi equipe ya Madrid kuba yamuzanye ujya mwana icambere mu Espanyol arazi novuga
style de jeu z'abanya Espagne kuko asangwe n'umunyereza ararina Zabi Alonso nyene n'umu Espanyol kandi ikindi naco amaze kuba yiintegra mu guserukira igihugu ujye mwana amaze kugira maturité aracyari muto ariko amaze kugira maturité neza ko rero muri Real Madrid uyu araje kuba yongerezamwo izindi nguvu shasha tugiye kubona novuga defense ya Real Madrid harimo amashwa menshi cyane no munsi Antonio Rudiger yamunaniye urazana Dean Huijsen no munsi Dean Huijsen Jans urazana uwo bita Raul Asensio uwo bita Xabi Alonso azafite amashwa menshi cyane nukuvuga muri equipe de Madrid ubwo niko ndakumva neza irafite nta kintu cyo kuvuga ngo uraza gukinisha umukinyi n'igihe agwaye ugume umuhatira kukina match yes ego Antonio Rudiger ntiyosohoka kuko Antonio Rudiger afite icyo ashoboye gukora cyane muri equipe ya Real Madrid even uwo bita David Alaba arashaka kuguma hajya ariko ico navuze coco David Alaba siniko ndamubona afite umwanya munini cyane ako kandi ikindi naco nibagira ko uwo bita Eder Militao agiye kugaruka vuba hari abakinyi bagiye kubura umwanya muri ya axe centrale ariko je naguciriyemo mbamona Eder Militao ari mu bakibambere urana ko akiri na muto wanashaka kuno munsi apari gusumba bitwa ba David Alaba bitwa Eder Militao match zose yakije kuva muri equipe ya Sport akaza niwa mukina abonye mengi byo gukina nawo nyene uravye abantu bose bashize ku munzane niwe mukira afise akinisha nta by'ubwenge akinisha nico ratangwe nakubwira ariko rero gufashwa cyane na David nanabaciriyemo rero twebwe abantu tuba turi ngaha canke abantu tuba turi nyuma y'ikibuga canke tuba turi nyuma y'uburongozi bw'umugukana katuba tuko turanaliza dufise imbono zacu kandi turashobora kubona ati nakanakenewe n'ivyo ko tubibona yega kandi ikindi naco ariko bivuga urutonde ruragiye kuba rusohorwa dukeneye turarugaruka ko mbabarire gato ubwo rutonde uvuge nyene ko nyene gusa je turugaruka ko umwanya nse n'ubu navuga ngombwa yuko twese tubibona kumwe je siko rabibona urafise ko babibona ndetse namwe muri ko badukurikira murafise ko mubibona mbere wanashima mbere uko mubivuze ko nuko mubisiguye je ndi kumwe namwe jana kujana ariko ku rutonde nsa n'uhejeje kubona rwa Zabi Alonso mu bakinyi 11 yifuza kuzoba ikarakoresha bwa mbere twarumvise yuko umwana Dean Huijsen ategeze kuba mu mukinyi mutitirere byanka bikunda muri axe akazuza ku mwasosi yakorero umwe muri aba babiri ni Antonio Rudiger na Eder Militao reka turaza ko tubigaruka ko umbabarire neza turafise kandi kabazo mubanze munyemerere neza tubwire bano bakinyi turabakinyi bakene muri equipe de Madrid turageze muri Ajax Alan yavuze ngo equipe de Madrid kuri nimero 2 irafise utwo Dani Carvajal irafise Arnold aracavuga muri Ajax tujana tuvuye hano tubaza kuvura aba bakinyi 11 ariko bitwa Real Madrid keneye tutaraja kure jemba numva ntumupinga cyane nivyo Eder Militao nta bintu yatweretse no munsi turamuharwa mu bakinyi bateguza gusohoka umugwa Real Madrid ariko twibukanye neza na neza buryo umumenyereza amenyeza afite ubushobozi butandukanye hari umumenyeza ashobora kuza uri kurumva akaduza urugero rw'umukinyi gwari hasi ivyo birashoboka twarabonye muri FC Barcelona barafinya ko radugiriza urugero afite twabonye mu myaka yeze kuri Xavi Hernandez siko ari no munsi kwa Hansi Dietafri biratandukanye Ferran Torres siko bameze no munsi Dembele yavuye muri Barcelona meze neza bivaye nuko icizere hawe na Xavi cyari kirenze cyane voilà uri kuranyumva uno munsi rero tuko turabona ko ba David Alaba atari beza abantuze ba Ferran Mendes beza ariko ugasanga inyuma yiza y'uno mumenyereza Zabi Alonso urugero ruraduze barabaye bakinyi beza byose birashika birashoboka ariko Eder Militao je mba mbona yo kabisa rero Zabi Alonso nitwo kwihutira cyane kumujudginga ya guciramo nyaza ko no mu byo nako ndaza ko nivyo vyarimo uwo bita David Alaba toko turamuvuga ko aba Eder Militao ariko urabona ko uno munsi agiye kuba novuga surnombre muri defense y'abakinyi benshi muri defense ariko ico nako ndarangiriza ko imbere ko nja kuri nimero 3 uyu Dean Huijsen bazanye ni umukinyi mwiza akoresha mental akoresha ubwenge cyane ko uyu azofasha cyagihe Antonio Rudiger ari mu kibuga azofasha cyagihe Eder Militao ari mu kibuga ikindi naco uyu bazoshobora gukorana neza cyane n'uwo bita Raul Asensio mu gihe bose baba bari kumwe nibaza ko iyi defense ya equipe ya Real Madrid igiye kugira stability cyambere cyo igiye kugira ndetse n'ubwo bukomezi nibaza ko ku ruhande rwa equipe ya Real Madrid kiyo kuravuga umumenyereza arashobora kuba afata umukinyi akamuvana novuga mu bihe bibi akamudugiza urugero twavuze ko abasore ba David Alaba niki cyose mugabo arashobora kuzashaka ku rugero rwiza mugabo sinibaza ko azo ari rwa rugero David Alaba tumuzi ko muri equipe ya Bani cyane nubwo yoza akarugaragaza
ntazogaragaza sezo zibiri canke zitatu aba nakigira ko baragenda Alaba no Musa afite imyaka myinshi ikwira mujana ariko kandi ikindi naco nibaza ko turindire turabe muri ino equipe ya Real Madrid ico nakunda vuga gusa nuko aho nabona yuko bakeneye gukemura bariko barahakemura basa nabako barahakemura zibiri barakemuye hagati muri defense mu mutima wa defense bariko barahakemura ariko kandi ikindi naco kuri nimero 3 naho nyene haracakenewe gukemurwa kuko uno munsi twabonye uno musore Ferland Mendy yari umukinyi wa mbere canke plan A kuri Carlo Ancelotti ko iyo Ferland Mendy ameze neza uno musore Fran Garcia ntitwamubona twabonye mbere n'inkino zimwe ayemera akaza gafata risk mu kumukinisha mu gihe atarava no mu mvura muri classico yaheruka Ferland Mendy baramukinishije yafunitse muri finale ya Copa del Rey baramuzanye niko rukino rw'uwo mbere yakinya avuye mu mvune yari bwana kirembere burya kuko yavunitse tanumukoze ku munota wa 11 yarasohotse yaravuye mu kibuga vyaje kuba vyerekana yuko Carlo Ancelotti ntiyizera Fran Garcia kandi Fran Garcia mu kwezi kwa mbere yaravuzwe cyane muri equipe ya Celta Vigo vyaje kuba vyanga yuko agenda bivanye nuko nabo batangiye kubona uvuga condition physique zo bita Ferland Mendy tameze neza bavuga ngo reka tugumane n'umusore Fran Garcia nubwo atacizera kinini yatumufise nimba hariho n'urundi ruhande rwari rukwiye kugarukirwa cyane muri market ni defense yose kuva kuri zibiri gushika kuri zitatu defense yose gucana hagati yose ligne de défense yose bakubure ngo bakureho ariko harakenewe kongerwamwo abandi bakina Ferland Mendy oya no gukubugwa harabari bakenewe gukubugwa nka Garcia no munsi s'umukino bwa ko yo bagifise umwanya cyane muri equipe ya Real Madrid baraba yo bamutiza mutwaye ariko nanje nama nayivuze ngaha nyene bamona nimba arimo bateze ko basohoka muri equipe ya biva na system z'uwitwa Xabi Alonso karakinisha utuba gusohoka witwa Ferland Mendy hama witwa Fran Garcia nawe akaba nk'umukinyi w'umuramplasa mu gihe warasondi mukinyi oya Mendy ni sawa Mendy wanashaka je cyo namwemera Mendy Mendy ari fort cyane defensivement gusumba witwa Fran ishurane turaciyemenyije na kwijana ariko kandi naco urabe des fois ivyo Garcia akora ari Mendy abikora kuko Mendy twibukanye neza uretse ino saison yaheze batwariye iriya Champions League Ferland Mendy umenye ko ari ibitsino vyinshi vyabonetse cyo kuri Ferland Mendy ku masantre yiwe Ferland Mendy nibaza ko ego ari fort cyane defensivement gusumba yuko ari fort offensivement gusumba uno musore Fran Garcia nawe ni umusore ubona ko araduga cyane akibagira kuja kuzibira icyo ndacyumva nicyo tunamukeneye ko cyane wanashaka gusumba ivyo akora je mbona ko ubwo bita Ferland Mendy mu gihe ameze neza bijya Garcia akora Ferland Mendy arashaka kubikora arashaka gusatira agatangana bwa ari amasantre ariko kandi ikindi naco akaza kuzibira neza gusoma urazi kibazo no gice kigaruka ni kuri no system y'umumenyeza Xabi Alonso Xabi Alonso no mumenyeza uzosanga abantu zenda vuga abaratero biwe urukurumva abafbeki biwe ni bamwe akunda kuba ari karakinisha cyane abone ariko baramonta kandi wanashaka kinira imbere cyane akunda gukoresha system ya batatu urukurumva babaratero cyaboneka ko ari abantu bakunze kuba bakinira imbere gusumba uko nawe Christian ni nimero 3 uteza kuba ufise nimero 3 mwiza ashobora kuba gufasha imbere no kuzibira ukagira nimero 2 mwiza ashobora kugufasha kuba wozibira ukongera gatera amamonda nenda hagati ya Ferland Mendy na Fran Garcia uwonze kugufasha gusumba uyundi muri kino kintu cyo kuvuga uraduga ukongera ukagaruka hagati ya Mendy na Garcia ninde aza guhava guhereza umusaruro mwinshi gusumba uwundi ahanye biguma bigoye cyane ni nayo mpamvu twabonye bitwa barondera bitwa Kariya se ko baramurondera kuno munsi ariko kuri jewe nka Houston bano bakinyi babiri je burya mba numva atanumwe nizeyemo narwo bizeyemo haba hakenewe nico gituma no munsi tuko turavuga ko Real Madrid irakeneye nimero 3 of course harakenewe uyundi harakenewe nimero 3 nawe nyene umutitirere nico nako ndaza barakubwira ngo Fran Garcia agaruka muri yamvugo yo kuvuga ati uwofuma ariko Garcia ubona yuko nta cizere bamuhaye n'umwaka oya nawe nyene nta cizere nawe nyene twojanga tuvuge ngo oya uvuze kuko Ancelotti yabona yuko Garcia si wa mukinyi ushobora kuba no kwizera umwanya n'umwanya kuko equipe ya Real Madrid uravye uno munsi yaremegwa cyane iri kurasatigwa bivanye nuko defense yabo
hari ukuntu ndahagaze neza kafate uyu musore rero Fran Garcia umwana wa mama nkamwinjiza mu kibuga araza kugenda yigumira ari imbere yiryamireyo yibagira ujya komeye cyane cyane ku bintu by'amamonte arani hariya nico nakunda vuga rero ubundi gusa ikintu umuntu ushobora kugagaruka ko ni nayo mpamvu twabundi ngo wakoraga kuri nimero 3 bariko barita ku bituri kuma bavuga ngo turarondera witwa Alvaro Carreras turondera witwa Grimado abo bakinyi bose uko ari babiri yaba witwa Grimado yaba witwa Carreras n'abakinyi bose bakina cyane cyane bakomeye nde offensivement no kuvuga ngo bakomeye cyane ku mamonte nivyo na nyene muri defense ntabwo baba bari hasi cyane ariko bakomeye cyane cyane ku mamonte ugana narawe witwa Ronaldo muri equipe ya Liverpool cyane cyane akomeye cyane gutera amamonte niyo mpamvu twamubonye no munsi urabona witwa Arnold ateka gutera amakorne urabona witwa Arnold no munsi atera amakufra amasantre meza menshi cyane bigaragara ko niba tuvuga equipe ya Madrid barondeye systeme ya batatu urondera abakinyi batatu beza ba defense hanze kubona ngo Arnold araduga akongera akagaruka muga ataragaruka nawe wa mukinyi hagati mu kibuga akaza kubugira iki ufasha convertir hariya rero no kuri barakinisha kuri babiri yaba uwitwa Fran Garcia n'uwitwa Firmino umuntu wese afise ukuntu abona kuvuga ngo wewe ngo wabonye witwa Fran Garcia ngo Mendy ngo muri wakine muri equipe de Madrid nanye nkavuga Fran Garcia muri bakurana ko borekura Mendy gusumba ko borekura Garcia neza cyane kubganje ugi kintu naco naje mba numva ngatahura Garcia ko barekura Mendy ikindi naco mba numva je kubganje mba ntahura buryo umukinyi wese aba mwiza bivanye n'umukenyuro w'umumenyereza ariko kandi nako tuvuze ko Ferran Mendy twumva ko yorekugwa cyane gusumba Garcia ni kubera imikenyura za Alonso niko urumva ubundi kuri Carlo Ancelotti uriko urumva waba wumva ko rekura Fran Garcia gusumba ko rekura Ferran Mendy nivyo umuntu akaravuga arani na Yuson muje muragisigura neza akaniyo mpamvu navuze ngo genda urabe Grimaldo genda urabe uwitwa uno mukinyani akira kuri nimero 2 yahora kina kwa Bayer Leverkusen uyagiye agomaje kwa equipe ya Liverpool Jamie Frimpong bose bakina systeme zo kugira iki zo kuduga cyane uno munsi nivyo ishobora uvuze arana uwitwa Xabi Alonso yoshobora kuza agahindura systeme akavuga ngo wewe Mendy nawe ndamaze kunda kubonamwo yuko nivyo urazi kuzibira mugabo reka ndagutravaye nawe ubumukinye ko nimero 2 ushaka ku nimero 3 kuduga ikintu kihari je sinahagaze cyane ku kijanye no kuvuga ngo gusohora abakinyi hari umugani wacu mu Kirundi ngo akagozi kari mu nzu ntikabura ico gatekera uburi cyo gakoze kakiyahuza urakoze cyane yabura kandi akora nako narinze waye ubwongereka naje nako narinza ako niko kameze uburi cyo gakoza ukakiyahuza ariko nibaza ko ico nako ndavuga iyi couloir gauche ya Real Madrid yari kwiye kongirwa mu yindi elema ziza iruta Mendy iruta na Garcia hanyuma bano nabo ukaza kubakoresha muri cyagi ubona yuko novuga bikino yuko bungiramwo ayandi maraso mashashwe kuvuga ngo nta mukinyi urazi ko nta mukinyi yamari muri vya bihe vyiza mwanya n'umwanya hari ubona ko nakayananiwe birakene ko ninjizamo naka rero Ferran Mendy agume hajya Fran Garcia agume hajya ariko barondera umukinyi plan A wa mukinyi w'umutitire twama twiteza ati uyu mukinyi aratangura mu kibuga gusa ico nakora ndavuga muri rusangi nakora ndavuga defense ya Real Madrid yose yari kwiye kongirwa apara guhindurwa kongerwamwe abandi bakinyi amayerema mwamwe bongeramwo icambere coco kipe ya Real Madrid ifise ubukene bw'abakinyi benshi bo muri defense n'abahari bari kavuga ngo bamago yagi kuko condition physique nizari zimeze neza aho ikindi kintu naco ego ariko barazana abakinyi ariko barabe baranforce igisata cha physique aba préparateur physique barabe bazarimo abandi abadashoboye bakureho kuko urabona ko equipe ya Real Madrid uno mwaka igeze imvune 12 abantu batagize imvune yitwa Luka Modric gushaka ko n'uwitwa Hardagire bonyine championnat yose yaraniranye ariko nabonye uzusanga ni babantu batagiye Modric nawe ni yakinyi nta mwanya muremure barose nyine batagiye mu kibuga no kuvuga ngo abakinyi bose baje mu kibuga bose bagize imvune ibi byose gase kuvuga ngo nuko abakinyi ngo bameze nabi ariko bategurwa gute physiquement ibi nivyo twabonye ku ruhande rwa Barcelona bakenyuye muri Barcelona ya Xavi
yari ifite imvune nyinshi cyane yari ifite imvune nyinshi aba ba Christensen baravunitse abakinnyi benshi batandukanye baragiye bavunagurika ariko inyuma y'iza ry'uwo bita Hansi Flick yaramenye uburyo ategura neza ekipe yiwe apanga novuga igisata ku kindi umuntu habereye Ramos ekipe Barcelona ni ekipe itabonetse mu mvune nyinshi wanashaka hari n'abakinnyi bifitiye aba préparateur physique bo giti cyabo Rafinha no munsi mu préparateur physique wiwe bamwifitiye so mu préparateur physique wa Barcelona no wiwe bwite baramu prépara physique muri Barcelona ariko naka afise uwundi amenya ingingo mufatira ati wowe uritwara bibaza ko ibi byose birakenewe muri ekipe ya Real Madrid ariko nyene muri abakinnyi kimwe ariko abakinnyi abantu bazokoresha abo bakinnyi uzanye nabo ni bandi ariko nyene arani ekipe ariyo yose iragira hanigira ifise ingufu nke cyane kuko na ekipe igenda vuga ngo uno munsi ekipe iruzuye nyene cyane kuvuga ngo iri a 100% ziraba mugabo zibaho gake cyane uno munsi muri ekipe de Madrid nabaye bakintu vuga ngo boza ubwa mbere na mbere bitezwe cyangwa bakenewe cyane kugira ngo tubone ekipe de Madrid aba ari ekipe nziza igwana na Barcelona igwana na ma ekipe atandukanye mu mwana w'Uburaya nimba twabonye bitwa Dine Josene yaje nimba tubona Ronaldo yaje nimba tubona na Karishwa kubuza ekipe ngo twamaze ko turavyifuza twabidugiye ko ngo ekipe de Madrid akinashikinyishe kuri babiri na hahe hambere cyane ikeneye remanye muri ekipe de Madrid kwe tubone ekipe de Madrid tuvuga ngo Real de Madrid ni buri basi rirakwiza 100% mugabo kugira izo kugwanira ibikombe byo muri La Liga tubone nk'umwaka uza tushaka kubona Real Madrid yatwaye La Liga yatwaye Champions League nabaye bakinyi beza canke babiri canke batatu canke bangahe ubwawe ikene kuno munsi nibaza ko si kuvuga ngo ngiye kuvuga amazina y'abakinnyi ngo bakeneye ariko nibaza ko poste canke uruhande yo bikeneyemo ndiko navuga ku ma poste ahantu nyamukuru hari hakenewe yo kubahindura bakosora n'ubundi nguma ndahagaruka ni muri defense warashaka hagati mu kibuga sivye kirenga cyane kuko impamvu uvuga ngo ni muri defense byari bikenewe uno munsi ekipe ya Real Madrid umukinyi wo kuri wo right back bari bafise yari umwe yari Lucas Vazquez Vazquez gihagize imvune cyangwa bitagenze neza twabona yifashe ico bita Fede Valverde bakora hingikari ariko Federico Valverde nukubrikola nugufata umukinyi hagati mu kibuga ukaza kumukinisha muri ya role yindi tadusangwe tumuzimu kandi Valverde ni umukura nuvuga hagati mu kibuga hariho elemu za kubukuyemo aza gusigara ari kinogo aza gusigara igihengeri egora aza gufata neza gwa ruhande bamuheretse ariko naza gukina ibibanza bibiri mu hari undi mukiza gushiramo muri cya kibanza bamukuyemo ariko usanga wa mukinyi washizemo ariko guhereza umusaruri hasi paraporo y'uwo Fede yaguheretse byasaba ko Fede umumiza hajya hano nyine dusangwe tumuzi hanyuma kuri cya kibanza cya nimero 2 haba ari umukinyi ameze neza ariko arakina akina hole yiwe ariko no munsi Fede yakora akina kuri nimero 2 kandi asanga ari umukinyi hagati mu kibuga uno munsi Chouameni numukinyi wo mukaseri hagati mu kibuga ariko no munsi ariko mukoresha muri Axe twamonye incuro nyinshi bakina n'uwo bita Antonio Rudiger mu gihe Militao tawhari mu gihe David Alaba tawhari mu gihe uwo bita Raul Asensio tarigwa tangure kwigaragaza Chouameni wabonye amarifti bamuhereza wabonye ama penalty yakoza wabonye amakarata ya muri Axe wapi kabisa n'umukinyi mwiza hagati mu kibuga wabonye amakarata yahabwa bivanye no kuremegwa kunkino zimwe wabita Chouameni egora arafise no vugiyo kalite kuvuga ngo muri defense muri Axe ashobora kuba yo hakina muri cyagiye nyene vyagoranye wabuze uko bigenza ukaza no bita Chouameni akakina ariko si profile nziza kuvuga ngo kwizerera ko kugendera ko buri gihe Chouameni n'umukinyi mwiza wo kuri 60 ariko so umukinyi mwiza wo kuri 5 canke 4 nibaza ko rero ikintu nyamukuru cyari gikenewe kubaka inyuma cyane kuko ni ubaka inyuma aba ba Chouameni bazogaruka hagati mu kibuga bakine za role zabo aba ba Fede Valverde bazoza hagati mu kibuga bakine za role zabo wanashaka igenda ry'uwo bitaruka Madrid nizoboneka wanashaka hagati mu kibuga Real Madrid nta bukene bafiseyo monshere nta bukene bafiseyo kuko bana bose bariko baragenda bahingekeje inyuma uribuka ko uwo bita Kamavinga bamukinije kuri 3 incuro nyinshi Menda tawhari Garcia tawhari nuguhengeka kinari kandi Kamavinga misose kamahakina atishimye ariko yaravuye abamwe umukinyi mwiza wa nimero 3 mugabo hari kibanza kimwe yatakaje hagati mu kibuga
none Fede ntiyagaruka hagati mu kibuga muri ca kibanza ciwe Chouameni akagaruka muri ca kibanza ciwe hagati mu kibuga Kamavinga agaruka muri ca kibanza ciwe hagati mu kibuga ukaza gushira ko Jude Bellingham yarasanzwe hari ugashira ko Arda Güler yarasanzwe hari ukaza gushira ko Brahim Diaz bari basanzwe bari equipe ya Madrid hagati mu kibuga irafise abakinyi buzuye ibaza ko ahantu nyamukuru hari akwiye kuba hubakwa hari inyuma uno musi hagati mu kibuga ko arubaka ko azana ba Franco Mastantuono bose n'abakibazo kuba biyongera ko ariko kandi ikindi naco saba kinyi navuga ko Jeno za gova garanti sai ko baje kuronka umwanya wa mbere muri equipe aracyari umwanya imyaka 17 uyu ntuza gutangara banyamutije nk'aba Brahim Diaz kugira ngo afate umwanya ukuye muri equipe ya Madrid akiva muri equipe ya Man City yaraje muri equipe ya Madrid ariko biranga ko afatisha biba ngomba ko amutiza muri equipe ya AC Milan yavuye muri AC Milan aza kumukinyi mwiza ariko yabanje gutizwa nivyo zabaye kuri bano ba Nico Paz ariko Nico Paz urabona ko yaragurishijwe muri equipe ya Como ariko no musura ko bariyumvira kuba bo mugarukana nimba ko rimvira kuba bo mugarukana nuko babona yuko novuga nawe hari urundi rugero rwiza amaze kubageraho ariko byatanga ko binavuga cyane ko ashobora kuba yoja muri equipe ya Bayer Leverkusen equipe ya Madrid imaze kuba imugurisha mugabo nibaza ko Real Madrid ahantu bari kuba bibanda cyane si nyuma cyane bamese hagati cyane ni nyuma nuvuga ngo no musi mugabo amaze kuronka witwa hatwaye babakinyi bo hagati mu kibuga gasanga hari akazi bari gukora hagati bagiye gukora ariko harana nyene hagateza gusigara ibihengere kuri no musi nyene equipe de Madrid yamaze kuronka wamaze kuvuga ko ahantu yari kenereye hari ahantu hinyuma kuno musi ariko inyuma kuno musi yamaze kuronkamwo elema zisha kuri zibiri imaze kuronka Dini imaze kuronka Trende nuvuga ngo no musi irikiragirigeza kuzibira bya binogo vyabo nimba ikeneye inyuma hari ubundi ahandi hantu bikeneye kuko nimba gatatu twavuze yuko witwa Ferramendi atakenewe nako Ferramendi canke Fran Garcia batokutanga ivyo bari bakigwa batanga uko bikwiriye uno musi muri equipe de Madrid nuwaye mukinyi cyane abandi bakinyi pana amazina yabo ikeneye nimba Dini Jason yabonetse kuri kabiri ikibazo cyamaze ko kirahava uno musi ahantu yihutirwa cyane muri defense gatubonere Madrid kirya kuba igwana ko bari he nakubwiye ko defense yose ikeneye mu maraso mashasha muri kabiri mugabo ho kibazo cyahavuye nico nako ndavuga ati bimwe baramaze kubikura mu nzira ariko hari ibindi batarakura mu nzira ahantu vyihutirwa ni muri Axe nyene ko barose Dini ko twumva ko no musi maze kuronka amere dufate muri defense imaze kuronka Dini irahari witwa Antonio Rudiger arahari witwa Raul Asesi arahari Eden Militao yagarutse nukuvuga ngo bamaze kugira bakinisha kuri bangaye kuri bane sinzi ko ntahuye neza navuze ngo defense yose yari yihutirwa mugabo no musi bamaze kuronka bamwe na bamwe hasigaye kuri gatatu niho habura urakoze akiri kuri gatatu avuga ngo kwihutirwa hose hari hakeneye kwihutirwa kuko hose hari hakeneye hose haragwaye hari hakeneye umuti rero imiti birimaze kuboneka harabura umuti wa gatatu kugira ngo habeho ico bita ukuzuzanya Houston aranavuze ngo harakenewe akinyi kugira ngo bashike ko baruzuzanya naho kubwa no musi uremenya nuko yuko Real Madrid ariyo yoba ivyudikwa cyane cyane kuno musi wari muri defense gusumba muri mediano kuri attaque wowe uremenya nawe cyangwa uravuga ngo nawe ari kindi cyumviro ufise uvuga ngo Real Madrid imaze kuronka elema zimwe na zimwe nimaze kuronka Ronaldo nimaze kuronka Dini ikaba imaze kuronka n'abandi bakiyi batandukanye uno musi ahantu nawe uravuga ko muri defense rero ahantu hambere ho hakenewe kuno musi je wanashima sinoja kure cyane na Monsieur Haaland kintu cyo mbere cyo noza nkagaruka ko kuvyo yashoye kuba navuga nemeranya nawe mbere ijana kwijana 100% ni nyuma inyuma naho nye twabonye Real Madrid yamaze no kubibona hakiri kare isana ni yahatunganyije ariko nizera uku kudatunganya ibiharuro bitatu ndavuga nimero zitatu alphabet yari yakuri bitatu left back ukudatunganya kijya kibanza birashobora kuzobakora ko muri Coupe du Monde de Club ico ni cambere burya twarabonye muri Axe Centrale bamaze no kuba banahatunganya kuzana mukinka Dini Hodgson aje kubaza mu mugwe azohasanga abakinka Antonio Rudiger nka Eden Militao bagarutse ba David Alaba bagarutse Raul Asensio hari novuga ati nubwo atari kirenga cyane mu bo twaharura baba bakenewe muri Axe Centrale mu mugwe Real Madrid ndazi kenshi twahora dukora ibiganiro tukavuga ati burya Eden Militao David Alaba nta simbona yuko afise icyizere ko yoba gikenewe cyane mu Real Madrid ariko
baravuga ati kugwazagwazanya burya birafasha mu buzima nivyo Demilitao sikirenga David Alaba sikirenga ariko bafise bose ari babiri bakazoba bari associé kubana ndavuga nka Dean Hodgson na Raul Asensio si bibi cyane uri kurumva twumvise ko ku biharo bibiri hamaze kuba haboneka mu kinyi wo ku rwego rwo hejuru kandi abiza bishoboye Trent Alexander-Arnold avuye mu wa Liverpool hariya turamuzi benshi twaramubonye mu nkino nyinshi zitandukanye cyane benshi mvuze Trent Alexander-Arnold camwibuka ku rukino rwo gusubiriza Liverpool ikitana mu mitwe n'umugwi wa FC Barcelona baca babibuka amateka yiwe mba numva rero ko mu gihe uzanye Trent Alexander-Arnold asanze aho umutama nka Dani Carvajal aho numva ko atakibazo ikibazo kiracasigaye ku biharo bitatu kuko Fernand Mendes ntumwizeye haba mu mekenyuro y'uno mugabo Zabi Alonso nawe nyene nta kirenga ntavyashoboye twaza tukagaruka kandi kuri Fanny Gracia nawe nyene nivyo aragerageza ariko ntavyashoboye kubyo twovuga ko arafise n'ibice nka 80 kwijana sikirenga ariko iyo poste no musije ko turumva mu Real Madrid bisa nkaho mengo banayihojeje ntikiravugwangwa cyane muri yo misi twarumva ko bararondera uno mukinyi wa Benfica nuze Alvaro Carreras ariko no munsi bisa nabavyihojeje Jemba mbona reko iyo poste muri Coupe du Monde des Clubs mu maposte yose Real Madrid isanzwe ifise irashaka kuzobakorako uriko uranyumva yashaka kuzobakorako nongere ngaruke kwindi poste ari kenewe kuronkamo n'imiburi buri n'umukinyi umwe wo ku rwego rwo hejuru abishoboye ari muri Milie no mu Real Madrid yari kenewe mu Milie myiza afise bwa bushobozi nk'ubwo twabonye kuri ba Toni Kroos canke afise bwa bushobozi nk'ubwo twabonye kuri uno mukinyi Luka Modric uno musimba dufise Jude Bellingham nivyo arabishoboye ariko nitwovuga ko afise karite 100% nk'iya Luka Modric uri kurumva nimba tuko turavuga uno mukinyi nuze ya Federico Valverde nivyo aragerageza ivyo arabishoboye ariko ntari kuri gwa rugero gugo twabonye ba Toni Kroos bari bashoboye ukurumva Federico Valverde nivyo arashoboye kuza gukasasha kuzi amatakre ni mwiza ndetse no bushobozi bwo gushora gufasha mu buryo bwo gutsinda y'amashuti yiwe ya kure arabishoboye ariko kandi bwa buryo bwo kuremamwo igitsindo bwa buryo bwo ndavuga kubaka uburyo bw'urukino ati urukino rugenda uko sikirenga kuri Federico Valverde mba numva rero ko muri Real Madrid haracakenewe umukinyi ari ku rugero ubwo twabonye bano ba Toni Kroos bari bafise bivuze gute rero Real Madrid no munsi baracakeneye inyuma baracakeneye kibanza umukinyi wo ku ruhande rwo mu bubamfu w'inyuma kuri nimero 3 kandi baranakeneye n'umukinyi n'imiburi buri mukinyi umwe w'umumiriye mwiza ku rugero rwiza nibaza ko hagati mu kibuga biragoye cyane kugira azosubirize Luka Modric canke Toni Kroos kuko uno munsi ego urafise Jude Bellingham urafise Fede Valverde urafise n'abandi bakinyi batandukanye muri Median ariko uca uraba ku isoko mu migwi itandukanye hari umukinzi wavuzana muri equipe ya Real Madrid uravye mu bakinzi ko turabona no munsi ba mediateur mu migwi itandukanye barashaka irikira shine mbwira umukinyi afise ikintu kirenze ico azobaza kubwira Jude Bellingham canke Fede Valverde no munsi urukura uzungurutsa amaso uje muri za Man City uje muri za Bayern Munich uje muri za Paris Saint-Germain uje muri equipe yose ushaka no munsi kwisi mbwira umukinyi bozana akaza kuzana experience nk'iya Luka Modric canke ya Toni Kroos ku buryo uwo bita Jude Bellingham no bita Fede Valverde bavuge ngo aravuga bakumviriza ati yes boss ariko bwana arari ntaguciriyemo uramutse muri Real Madrid nimba twashoye kubona nka Toni Kroos urukurumva muri Toni Kroos twashobora gusangamo harimo karite zibiri muri Toni Kroos muri Toni Kroos umwe ariko no munsi za karite zibiri zari muri Toni Kroos umwe tuko tubazisanga zigabanganyijwe mu bakinyi bagera kuri babiri urukurumva nimba ni muri Luka Modric twashobora gusangamo karite zigera kuri zitatu uno munsi za karite zitatu zari muri ndavuga muri Nuzeya Luka Modric uno munsi muri Real Madrid zigabanganijwe mu bakinyi bagera kuri batatu ariko abo bose batatu ugasanga umwe niga imwe afise yari muri Luka Modric nishikira ni muri buri nibice bigira kuri 90% kw'ivyo Luka Modric yarafise bivuze gute rero muri Real Madrid nivyo biragoye ko ushobora kuzoronka umumiriye azoza akavuga ijambo bano ba Jude Bellingham ba Federico Valverde bakamwumviriza nivyo biragoye ariko kandi harakenewe n'imiburi buri uwoza akaba afise agakarite gatandukanye n'abantu bakimagira kuri babiri kuvuga ngo arakenewe byo birahari kuko no munsi nuvuga muri Barcelona turakeneye kubona Iniesta
basura kumubona yeah ariko ntaraboneka ariko no munsi rero gusubira kubona Eden Hazard itandukano rihari rero itandukano rihari ni biragoye ko muri FC Barcelona turonka Iniesta wa wundi twabonye ariko hariho ushobora gutanga n'imiburi igice c'ivyo yatanga nico nashaka kuza kore ndakubaze ati no munsi niwe mukinyi ubona yuko ashobora kwaba ivyo Luka Modric arakora twarumvise ko araronderwa twarumvise abari ko araronderwa bano banuze ba Angelo Stila nabakinyi beza twemera unabona umukinyi mukasere uyu musore wo muri Stuttgart ni umukasere wewe ndamu ni umukasere ariko arafisemo kakana ko gushobora kwanima ahubwo banavuze ko witwa Angelo Stila yo afise style imwe nk'iyo witwa Toni Kroos nivyo niko ndavuga ni kuranyumva arafise kaga style ivyo ariko kuvugwa ariko ku kantu no munsi muri Real Madrid ntahari kuvugwa ni kimwe ariko kuba vyo ni kindi Ansu Fati niba ko ari Messi oya nivyo Ansu Fati niba ko ari Messi muri Angelo Stila niba maze ko inkino ziwe nivyo ndamaze kuzibona ariko no munsi kandi umukinyi mwiza kajya kantu rero arimwo gatuma twumva ko yoza mu Real Madrid ninde gafise muri Real Madrid no munsi niba muzanire turabe oya umuntu agafise muri Real Madrid ninde ugakaraba muri Federico Valverde ntako Federico Valverde azogufasha kuza gukasa kuza gutera amatake kuzibira urumva Jude Bellingham nivyo aratera pressing Fede sikirenga kusatira sikirenga za pasi za Luka Modric za Federico za ntuze ubundi basore ndababwira ikintu kimwe ipasi zari muri Fede Valverde twibuka ko Fede Valverde akihari barigeze ko bakinana n'uwitwa Toni Kroos ariko Ardagure aratanga pasi nziza Ardagure nawe afise akantu ka ndiko ndamurabira kasa nuko nakitwa Luka Modric nico ni nayo mpamvu bari bazanye witwa Ardagure bavuga ngo uwazomusubiriza mwiza witwa Luka Modric nivyo barakiranye sezosha kuri imwe hariya imbatari zibiri ariko reka ramutegwa ni nayo mpamvu uwitwa Ardagure yavuga ngo jewe no munsi ndamuharura nka papa wiwanje kandi anamuharura ari uko ndiko ndagerageza kuba nshobora kuba nshahe mu makanda nkuko yakoze ariko kuno munsi buri ragenda babwire muri equipe ya Madrid umukinyi yogerageza kuba zonabonekana vuba nawe turabona kuno munsi washaka kuronka Luka Modric mugatagera kwijana mugao kuronka uwitwa Toni Kroos muri equipe ya Madrid ni ikintu kigoye cyane icyo nakwenda kubwira rero biragoye cyane gusubiriza no mugabo muri equipe ya Real Madrid ahubwo ikintu kihari no kuzana uwo mukinyi ubona ko ico Houston yakaravuga nako ndamutahura neza no kuzana wa mukinyi ubona yuko uravye uburyo akinamwo ukaraba style de jeu yiwe ukavuga ngo uyu mukinyi ari hamwe yohabwa umwanya akitabwaho agakurikiranwa neza agahabwa novuga umwanya ukwiye gushobora kuba yikwigaragaza iyo zovamo Toni Kroos mwiza mukavuga ngo ugiye ahantu utora nyene wa mukinyi afise quality ya Toni Kroos oya kubaho ntaho hariho ivyo byagoye kubaho ntaho hari twatiko turavuga kuri urya muntu basi dushaka kubona n'imiburiburi arafise igice c'ivyo Toni Kroos aho renda gutaha niwaza no mukinya afise igice c'ivyo Toni Kroos yatanga meme afise na 50% y'ivyo Toni Kroos yatanga bizomufasha kuza mu Real Madrid nivyo zotanga kijya gice ikiringa zohamara urumva nikazotera kururu akuza ariko arakandikanuka bagarukako nayo ubundi kuvuga ngo ico je ntariko ndatahura nuko kumva yuko Real Madrid hari ahantu yavikura umukinyi ico kiragoye ico kiragoye niyo mavura kubwira ati ngo zunguruka mu migwi yose ico kiragoye mbe tutaranashika kure gatoya abasore tutarashika kure ka duce kuri no message y'uno musore yitwa Ndikubwimana Jean Claude yashoye kuba karadushimira ati ndabashimiye cyane ku makuru meza muko munaduha ariko ikintu kimwe yifuza amaze mbere n'imisigira kuri tataki dusaba aravuga ati turifuza ko mwotubwira ubushobozi mugize ikigongwe mwatubwira ubushobozi bw'umukinyi Musore Prince waguzwe na Rayon Sport ubushobozi bw'umukinyi Musore Prince yaguzwe hariya n'umugo mu Rwanda Musore Prince ari umukinyi mwiza Musore Prince ari umukinyi mwiza abayifuza ko ubushobozi bwo hano buhagaze n'umunyarwanda uyo cyadamwumva nibaza ko Musore Prince ari umukinyi nako ndabivuga ko ari mwiza haba defensivement canke offensivement gusatira canke kuzibira umukinyi mwiza wo kuri nimero 3 Musore Prince uravye
ni umusore navuga ko yaciye mu migwi itandukanye kandi ikomakomeye hano mu gihugu asangwa bava mu ntara ya Gitega hari yaraciye muri Musongati Football Club, yaraciye muri za Top Junior, no musi yavuye muri equipe ya Vitalo, wanashaka n'umukinnyi yakarakoreshwa cyane no mu guserukira igihugu, akoreshwa no mumenyereza Etienne Iragije, no musi mu guserukira igihugu yatumwe ko peut-être kushobora gusanga sangwa Patrick bimwe twame tugaruka ko ashaka gusanga ariko abona ko atamukeneye muri kino gihe ariko akazomukenera muri mu gihe kiza. Prince n'umusore nuvuga ko icambere cyo yatanguye nk'umukinyi w'umusatirizi akiri Gitega bakina ama intersquare yamukinyira akina nimero 11. Prince n'umukinyi wanashaka yakuze yamutazira Gareth Bale yakina kuri 11 yari basi n'umukinyi asanzwe akunda equipe ya Real Madrid, sinzi ko yarahinduye ariko tumuzi nk'umukinyi akunda Real Madrid. Kwa kundira abakinyi tubadukura tuvuga ngo ndirefera kuri naka kuko je nakuze nitira kuri Neymar Junior, ariko uwo bita musore Prince nawe nuko nyene yari umuyidoli wiwe nuwo bita Gareth Bale, kandi ugageje kuraba uburyo akina amamonte yiwe yagerageza gukora nk'ivyo Gareth Bale yakora, ariko sinzi umumenyereza mo kama ni Jumaine muri equipe ya Musongati avuga ngo wewe ndagukeneye kuri nimero 3 taba kumukinisha kuri nimero 3. Prince aritora nyene nk'umukinyi wa nimero 3, nimero 11 iramuvamwo ku buryo novuga uno musugerageje kuraba n'uburyo Prince adugana imipira amamonte yiwe, urabona ko n'umukinyi ageza gukina nk'umusatirizi wabura umusatirizi kuri nimero 11 ufata ukavunikisha bose bashoboye kuri nimero 11, ariko kafise undi mukinyi mwiza kuri nimero 3 ashaka kwakina maze Prince kamukija kuri 11. Prince agureze umusaruro mwiza. Prince ari n'umukinyi novuga uwo mu polivala kuri 3 arashoboye kuri 11 arashoboye. Henda namuzi kuri Prince naje ngena ndanakunganira bashaka kwitwa Prince musore, nabonye inkino ziwe zitandukanye, gendo narabe na mantre ya equipe nationale akabakorera kuri centre technique. Uriya abantu benshi nawe wanashaka muri equipe Musongati wanabivuze cyane, ariko nimba ari bamenyereza wanashaka bagize Prince musore akaba Prince musore mwiza nuwitwa Sahu Paris. Asanzwe amenyereje ino equipe yitwa nde Top Junior, mugihe bari kumwe mugihe Top Junior yagiye yari imeze neza, yari mu ntara yari yakayanza, ava muri Top Junior bari bakina n'abakinyi bitwa Ramirez, tuvyibuka kiyagiye Murangire Ramirez azamuzana kuri nimero amuzana muri equipe yande ya Vitaro, niyo twabonye kuri nimero 3 witwa Prince musore aho mukinyi yaranze na champion muri 11 type yaranze champion zigiye Vitaro kwa Ibikombe, witwa Prince musore yari mu bakinyi ba mbere, ariko nabisa Ibiri kuri nimero 2 n'abandi bakinyi uvuga ngo batandukanye Alfani Bigirimana bari kumwe ba Yakuwimana wanashaka ba Fede n'abatandukanye. Defense ya Vitalo yari imeze neza mu mwaka weze ku buryo n'ubwo abakinyi bose babonetse muri equipe type muri dream team yaranze umwaka, kandi ikindi naco nibaza ko musore Prince n'umukinyi uravye mu bakinyi bashobora kuba barirutse ibirometero vyinshi uno mwaka. Musore Prince gusanga ari mu bakinyi ba mbere kuko Prince ni mukinyi araduga kagaruka inyuma. Prince musore ntigera hagarara match ndihera musore Prince tamonye n'umungazi umupira cyane, kandi anavuka no muri famille nuvuga y'abakinyi mu mupira w'amaguru ko avukana witwa uno Prince ni musore Arona ari mu gihugu ca Zambia, undi bavukana yitwa musore Bakina ni Bakina kira muri equipe ya Ngozi City ya musore Jezimari n'umuryango w'abakinyi bagira na papa wawe yarakinye umupira umupira witwa musore ni famille musore ni famille y'abakinyi umupira w'amaguru kandi ikindi naco barafise n'umunyezamu yigeze kubica bigacika yitwa musore nde sinamuyukira indi zina neza, ariko kende kindi naco nimba ari famille musore haro n'indi iko famille bishaza Chrisnedi hariya Chrisnedi bishaza arabakinyi benshi cyane biko babishaza bavukana wakina muri equipe ya Musongati n'uwe ndakina muri Olympique Star wakina hari mu gihe ariko ntibuka neza izina yiwe bishaza gusikina mu majambo make ikiyoze kiratubaza cyo witwa musore ni wa mukinyi wo kuri nimero 3 mwiza ashobora gufasha kuzibira akagufasha gutera amamoto, arafata n'amangajima kujya kwa Balde ubona afata umupira akinjira hagati mu kibuga ni style ya Balde ni style ya Balde nuko akuba ku buryo bw'intsinzi, basi we arafata iyo risk kavuga ngo jewe ndabona yuko imipira iko ndacisha kuri couloir vyanze afata umupira hagati mu kibuga niruka arateye umupira kandi nibaza ko atacho kuba yumva